Mwaramutse namwiriwe kandi bakunze ibiganiro byacu na cyane ko kuzuye ikiganiro cyacu Story of Life. Story of Life rero no musi kandi nongeye kugarukana mu ntara ya Bubanza, komine n'Impanda, umutumba n'Inyamabere. No musi rembazaniye inkuru y'ubuhe buzima, ni inkuru y'umukobwa yitwa Lynea, n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya umaze nk'imyaka ishika kuri 6. Ni inkuru itangaje y'umwana yavukanye ukuboko kumwe kurekure n'ukundi kugufinya. Ariko uwo mwana arashobora kwandika, arashobora kuyora umwavu nkuko twaganiriye n'abavyeyi biwe, akayoresha ukuguru, akayoresha n'ukuboko. Ariko si ivyo gusa, nkuze kubazanira inkuru zigiye zitandukanye. Uyu mwana ni umwana yimirije kuja ku mashuri. Uriko uradukurikirana kuri iyi nkuru, ushobora kuba hari ikintu wofasha ku buzima bw'uyu mwana kuri kazoza kiwe. Ariko ntabarandiriye rero, kanongere ndabibutsa ko kuri mikro muri kumwe na Felix Abonimana, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Iyi ni Blue TV. Reka nongere mbashikirize ivyo nagiye ndavugana n'umuvyeyi wa Lynea. Twaningabiye Fidelite. Noneho rero tuje utubwire inkuru y'ubuzima bwa Lynea. Lynea yavutse ryari? Lynea yavutse tariki 12 z'ukwezi kw'icenda mu 2016. Turabona Lynea afise ukuboko kumwe kurekure, ukundi kuramugaye. Noneho rero avuka Lynea, wavyifashemo gute muganga amaze kukubwira ko wavyaye umwana afise ukuboko kumwe kugufinya ukundi kurekure? Byarantangaje kuko ntavyaye bwabona. Yumvire ati ngira Imana yamenze. Hama barampanura birateba birahera. Ndabona ko ari umwana mu bandi. None ndamufise nk'umwana mu bandi nyene. Yavukiye hehe rero Lynea? Avukiye Karusi kuri natwe turashoboye. Kw'ivuriro ry'Abashinwa. Ico gihe noneho turabona urafise n'undi mwana mutoya uheruka kuvuka, uracyari umuvyeyi. Ico gihe rero umushikana muhira ameze angana nk'uku kuyu mu marayika wacu tubona ari ngaho. Ababanyi bavyumvise gute? Amajambo yabaye gute mu gisagara bumvise yuko wavyaye umwana w'ikimuga? Baje bandemesha bavuga ati niko bimeze, n'Imana yabikoze. Mananje shishikara kuyihangana. Uko nabona nyene ko ariko yavutse ata umuntu yamuciye ukuboko. Yavutse ariko kumetse. Ego. Ese nta nkuru zoba zarabaye mu muryango bavuga ati ivyo bari karonda ku muryango, ugisokuruza aho bahari abandi bavutse nk'uyu, canke amajambo abisi bakunze kuvuga ati yo batari umushinga ntaye wiwe, yo yaranamuhenze, twebwe mu bwoko bwacu nta bana bavuka bameze uko. Byagenze gute muri ico gihe? Ico gihe bavuze ati baramuhamagara aramubwira ati we n'umwemere si kwawe. Banamushira umugabo acitse ukuboko nyene twaya impande yacu. Ico gihe hari undi mugabo yarasonze ameze nk'uko nyene. Ego umugabo ko ariko hacikiye ngaha. Ukubera utaba muhira ngo wajya baguhenze ngo urya ngo n'urya mugabo. Aho babwira mushinga ntaye wawe. Ariko ntiyavyemeye, cyavuga ati mwana ni kwanje. Cyaja kumwandikisha mu komine, hanyuma rero nabindi vyakurikiye ko ntiyabemereye. Noneho rero turumva ko Lynea yavutse nuko nibibazo wagiye uhura navyo ico gihe, n'amajambo y'abantu bavuga ati bisuba umugabo wawe bimeze uku biva nga bikaja hariya. Noneho rero reka tugaruke uno munsi akwije imyaka ingana? Akwije imyaka 5 n'amezi 7. Akwije imyaka 5. Ni gute rero Lynea wacu abayeho muri iyo myaka 5? Akina gute n'abandi bana? Ariko reka dusubire inyuma gatoya. Lynea ageze kwavura yavuye gute mu gihe tuzi ko umwana yavuisha amaboko 2 n'amaguru 2? Ntiyigeze yapfura. Twabonye haguruka amaragenda gusa yaricara. Mugabo ntiyapfuye, yaricaye hama tubona arahagurutse amaragenda kujya nyine umwana ahagarara dede. Akagira dede yarayigize. Gaba arahaguruka nk'ukwezi kumwe agira dede hama tubona aragiye. Yahaguruka gute ico gihe kandi tuzi ko umwana ategereza kurondera stand nyene agahaguruka n'amaboko yombi? Yahagurukisha uko kuboko nyene. Aca banza agafukama hama agaca ahaguruka tukabona arahagurutse. Ese n'ubu niko yoba ahaguruka canke ubu kubera afise inguvu ahaguruka neza? Ubu kubera afise inguvu ahaguruka neza akagenda. No kuvyuka aravyuka akagenda. Nayo akiri muto utamuhindukije ntiyahindukira. Mugu barahaguruka nyene ukabona aravyutse aragiye. Noneho reka rero tuzane mu buzima bw'uno munsi abayeho gute rero? Ni gute akina n'abandi bana? Ni gute umutumikina kazana? Ni kazoza kiwe ukabona gute muri make?
ngo aratora nk'agafuna kaja kurima nkabona umenga ariko arayuba. Abana barakina nyene ivyo abandi bana bakina, agakina umuhaye akabido agenzanira amazi, aranzanira amazi yo kunywa akazana muko kuboko nyene arushe aca atwarirayo hariya burya arafise ukuntu agatwara akabido. Yumvise arushe cishira hariya akagatwara kuko kuboko karimwo amazi. Yego. Kuriya kuboko nyene kurashobora guterura amazi. Aracomekayo kirya kigombo c'akabido kaca aterura akazana nk'uko aca ahagarika ku kaboko akaca ashirayo agaca azana amazi. Noneho iyo aravye nk'abandi bana basanzwe bakwije ingingo zose z'umubiri, we akira bakabona hari urugingo rwiwe rumwe rudakwiye neza nk'uko izindi zimeze. Ni gute se nta majambo aza kubwira ati ukuntu uko abana bantwenze canke bacadorarira bamubwira ngo yitwa Cotsi kaboko. Hageze nk'umwana amubwira ngo yitwa Cotsi carira agaza kumbwira ngo bamubwiye yitwa Cotsi. Namubwira ati hora nunde yabikubwiye, akambwira nkaca ndamubwira ati ntuzusubira. Asubiriye rero ndamukubita nk'agakoni ati nimuzose ko umubwiye ngo ni Cotsi carira kikumbagaza. None ngo ni jewe ngo nakuvunye ngo kuboko. ngo jeho ngo sinabonye kumeza uko agasharira rwose agashapfura ngabo meze nk'ukankamira uwo mwana yamubwiye cyahora cyabona ko yuko nanje hari ico ndamufashije. Wavuze dusubiye inyuma gato yavuze ngo Lynea aratora agasuka akagenda kwimenyereza kuza ararima. Ico gihe se ako gasuka agafatisha ukuboko kumwe cyangwa afatisha ukuboko kumwe akazaraduza nyene afatisha ukuboko kumwe akazararima nyene yumvise abisha gashata. Ico gihe muba mwagiye nko mu ndimiro cyane mu ndimiro cyane ari nko ngaha akagatora agafuna aba yumva nawe ne yogira ico yokora. Yego. Noneho muri kazoza kiwe murategura iki? Kazoza kiwe nko kuvy'ishuri canke ubuzima bwose ni muvuga ati tuzomugumiza ngaha kubera ko agiye kwishura abandi bana bo mutwenga canke ni gute ubuzima bwiwe bwa kazoza mu gutegura? Niyashaka kuguma ngaha kuko ubu ntashoboye kurima. Dukwiye koko kumwigisha ishuri tukarakamenya ibyo kwiga nyene akirondera kazoza aciye ku buryo bw'ishuri ko nta kandi kazoza mbona ko ntiyoturimira. Noneho wavuze yuko ushobora kumutwara ku ishuri. Ese uri kuragerageza kumuraba urabona yuko yoba afise umwete wo kwandika canke wo kwiga? Arawufise kuko niyo saje akamuha ikaye aramubwira ati ni wandike bakandika. Ubu rero aramurembeje amubwira ko azomugurira uniforme aje ku ishuri. Tego nzokujana mu kw'icenda ubu barabisezeranye ngira mu kw'icenda azomujana ku ishuri. Yego. Noneho hageze nko kwambara ni umwambika canke hari ukungene yiyaranje akiyambika ko twumvise ko nakabidashobora kugaterura? Ari yaranje nk'ivyo niwe yavyiyambitse nta muntu yazimwambitse. Aragerageza nuko kuboko kiwe nyene ku. Aragerageza vyase naca kuzanira ati ngirira. Gaca umugirira ukamwambika. Ni gute akina rero? Arakina nyene hariho ibintu bakina ngo mashanje bagatora ibikoresho bagakina bariko bariga guteka bagakina nyene n'abandi. Kambwira ati mekereza umwana umuhekereje aramuheka akanya wamukenyeje akamuheka. Noneho igihe ninjira nasanze ariko arakora utuntu umenga afatisha ukuboko kumwe agafatisha n'ukuguru. Ese buku kuguru kukubamfu niko kuba mu kibanza kujya kuboko kudahari? Kukuguru niko kuba mu kibanza cy'uko kuboko kutari. Agukoresha gute rero? Arakora nk'uko yora intuzeya akubuye nko ngaha cyayoza akayorerayo nk'uko akaca zirashiraho akegeranya ukuntu cyayoza akaca ashirayo nk'uko kuvuga agafatisha uko kundi kuguru hama aca afatisha ku kuboko. Yego. Akaca zirashiraho nko kukanta aba yatoye azashira ku uwo mwavu. Noneho nizihe ntambamye ukunze guhura nazo ku buzima bw'uyu mwana nk'ibibaza guteza canke ivyo ingorane wagiye urahura nazo canke ugenda urahura nazo ku buzima bwa Lynea? Ingorane duhura nazo ni malaria gusa ikunda kumukarira. Indwara nabindi ndwara malaria irakunda kumukarira cyane. Yego. Ayibisikaye akora nyene idashoboye.
ni kuvuga ngo uravuga ati vuba Imana ibikunze azoja ku ishuri ntaco tuma atiga nk'abandi bana bose. Noneho reka tugaruke gatonya rero, niki usaba ku barundi n'abarundi kazi n'abantu bose bariko baradukurikirana muri kano kanya ku buzima bwa Lynea? Jewe cyo numva umuntu yoshaka kumfasha, nubomfasha nko ku bintu by'ishuri, akamfasha kugira turabe kuntu yokwiga, hama turabe nawe yuko yomenya ubwenge, agaca ubwenge, hanyuma rero akamenya kwandika no gusoma nyene, akiga rwose nyene, kuko nta bundi buzima mbona umenga bwagwiwe, kuko yize amashuri akayaheza ntiyobura nk'akantu akora. Yego, gasanze ari n'akana gakerebutse, ndabona umenga karakerebutse cyane. atagwaye arakerebutse. Ese iyo agwayeho bigenda gute? Yagwaye nyine ntashobora no kurya, kandi marayira yiwe iragoye, agwaye ntumuha imiti ngo akire utamujyanye mu bitaro, bisaba ko abanza kuja mu bitaro akamarayo iminsi. Yego, ariko uko kuboko nta muganga nta ntambamye yigeze avuga ko bizozana bivanye nuko yavutse ariko ameze? kubera yavutse ariko ameze, so bigeze batuga ko nta waguciye, yani Imana nyene yaguciye. Okay, reka tubashimire cyane ku kiyago tugiranye. Reka nizere ko abarundi n'abarundi kazi n'abariko baradukurikirana babonye ubuzima bwa Lynea, bumvise n'inkuru y'ubuzima bwa Lynea. Reka mbashimire cyane namwebwe mwese mariko muradukurikirana, namwebwe mwese kandi mariko murakurikirana kino kiganiro. Nongera ndabibusa ko ari Lynea nariko ndavugana n'umuvyeyi we ku bw'ubuzima bwiwe. Ndakwibutsa ko ari umwana yavutse afise ukuboko kumwe kurekure n'ukundi kwikimuga, ariko inkuru itangaje yuko uwo mwana afise umwete wo gukora udukorwa nko nyina yabivuze, aratora agasuka agaherekeza abandi, agaherekeza abavyeyi, nawe akarekana ko afise umurava n'umwete wo kuzogira ico yishikanyeko. Reka nongere kandi ndabashimire mwese mama mudukurikirana, namwebwe mwariko muradukurikirana, kandi namwe mama mudufasha mudutera inkunga ku biganiro nk'ibi ngiye nama ndabashikiriza uko bukeye uko bwije. Reka nongere kandi ndagusabe kuri wowe wese ubona ko hari cyo woterera ku buzima bw'uyu mwana kugira ngo abashe kuja ku ishuri, yuko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Nongera ndakwibutsa ko iyi yari Blue TV, kuri mikoro ari kumwe na Felix Abonimana, nyuma ya kamera twari kumwe na Joachim. Imana ibahezagire, Yesu abamere umugisha. Ciao ciao. Yeah.